Uratiko biba biryoshe kubona umusani ariko atembera n'amaguru muri town. Ewana kimya kidogo mutu. Hari hanyu urateza na ambutiyaje bakubona mu ma televiziyo bakakubona kumbure kuri YouTube hanyuma bagaca bakubona muri quartier n'amaguru vraiment. Ziko ubona gongesha n'abantu. Wapi mani? Wapi canke uvuye imuhira. Ariko nabana kwaze bamwigeme wawe ndi wajani imuhira ati wamusize he nawe. Urya ari mu tundi dukorwa na musizi muhira nyene. Wamusize imuhira. Ari muhira. Gusa stock bayuzuye. Kuko ndibuka muri competition iheruka kuba ko ari we watsindiye akayabo k'imiliyoni nyinshi. Zire miliyoni maze kuzironka narakurondeye ndakubura. No kwitaba telefone habaye ukiyita. Zia miliyoni zarizo ahantu reko zarizo kujabuka ndake. Zarizo ku munwa ntabwo zari miliyoni z'amakashi. Ushaka sinda gucoresha ntibagonga umusani. Sinda gucoresha ndake. Bana zia miliyoni ahubwo y'abatipi bari bibesheye kwera. Bari utwibutsa mbega uwa mbere rahantu bakugonga. Uwa mbere yaronka miliyoni zinga bari banditse ko uwa mbere aronka amafaranga ngana gute ko. Ibivanye n'ivyo banditse. Uwa mbere bari banditse ko uwa mbere aronka emiliyo bakamukorera video imwe na audio zitanu. Umuriyoni bakamukora na audio zitanu. Hanyuma uwa kabiri ko ndibuka yuko umengo batatu ba mbere nibo baronka ubushimwe. Batatu ba mbere nibo baronka ubushimwe. Uwa kabiri bace bamuha bari guca bamuha 300,000 na audio na audio na gato hari yanye kugira ngo utubwire neza. Wa mbere yaronka umuriyoni na audio 5 na video imwe. Wa kabiri 300,000 na audio zitatu. Ama wa gatatu akaca bamuha 200,000 na audio imwe. Mubahiganwa mwari bangahe mubashitse muri kado finale? Bashitse muri kado finale bari 10. Bari 10. Harimwo Kwema Boy hari yanye. Kwema Boy, Jando Di hari yanye. Ba Dakis Baby na numva kumwibagira. Nagira numva kumwibagira Dakis Baby. Dakis Baby. Hari anye ngo twumvise Monia Frena Rinoji tuca twumva hari anye Dakis Baby na Kwema Boy Adirira again and again. Rukundo rw'abasaranye. Hari anye ngira ngo harimo n'umupfuma kaze kugira ngo urukundo ruzanana ibisazi nk'uko. Oya nta mupfumo yarimwo byose byari uhoraho. Ni kwiyumvanamo tu. Ubundi mwahuriye muri rya competition canke mwari musanzwe mukundanye muzinanye? Twari dusanzwe tuzinanye. Twongera duhurana mu ma competition nyene ebana. Ibintu bigenda fresh. Ucubu wa mbere undi abo kabiri ebana. Hajya nta busuma by'ukuri bwabayemo muri aya matora. Nta busuma bwabayemo kuko mwajya amatora ahubwo nitwe bagiriye ubusuma. Ubundi bivye mwebwe. Bivye twege. Babivye gute rero? Babibiye kuba ba mbere n'abakabiri canke babivye gute sindumva. Oya ni bimwe bavuga ati uw'Imana igize ihaye ikintu nta numwe ashobora kukimwaka. Ijya competition sasa twayigiyemwo harimwe abandi batipe bari batanze ruswa nyene giturire kugira ngo babe ku mwanya wa mbere. Dufate like nk'umuntu agatanga amafaranga kugira ngo azopase atabimerita. Kugira azopase. Yani muga kubera ya mpano twege twabivukanya atari ivyo twigira. Cha tubakubita hasi kandi batanze igiturire mani. Hari amahera yabo yanariwe. Dakis Baby na hari anye na Kwema Boy. Wa gatatu yabaye Steven Star aka Jembe Bugi. Ahari hose ebana. Respect for him. Ego. Okay, harabatanze akanoti nko bivuze. Ariko birangira tubakubise hasi. Ego kwe. Shushu be hari yanye. Tubakubita Kwema Boy na Dakis Baby ukabebi ngira ni ukavuga kwera mukunda. Ubundi nagenda gashireko. Na ugashirako kuko ni izina ryo muri music. Tubwire rero Gitega nanje ndafise impano batatu ba mbere babonetse uwa mbere Kwema Boy Adil again uwa kabiri
Darkest Babe, uwa gatatu Steven Star. Mbega uko vyari bitegekanijwe niko mwarose kumbura ubushimwe bwari butegekanijwe nkuko vyari vyateguwe? Oya, uko vyari vyateguwe siko vyagenze. Uko twari tuvyiteze siko vyagenze. Vyagenze gute rero? Ndashaka umuco wavyo. We nk'uwa mbere wari wemerewe angahe? Nutwaye tuganuke hama bigenda gute after kumbure ya finale? Je ubwa mbere nkuko bari bavyanditse, ubwa mbere uwa mbere yari kuronka Emilio na video imwe na audio 5. Hama hariho na trofe bari bashize ko nyene yuko uwa mbere bazomuha na trofe ya microphone. Iyo yabaye yo y'igicapo. Iyo nayo nabonye wa miliyoni nuko za ndirimbo vyagenze uko. Indirimbo mbega wari wemerewe indirimbo zingahe kombo? Indirimbo audio 5 na video imwe. Na video imwe. Hagati yizo audio 5 nta audio nimwe bigeze bagukorera? Nta nimwe. Umunsi wa mbere narabahize ndabarondera kugira dupangane programa yiwanje yuko notangura kuja gukora. Baritaba, rigira kabiri ntibasubiye kwitaba. Hama ndatinda ndabivamo kuko nubundi indirimbo nari nsanzwe ndazikora ku giti ciwanje ata muntu ariko aramfasha. Tuje kuri kakabahasha ku miliyoni, mbega nako wasanze kumbure kari mwangahe vyagenze gute? Ebana kakabahasha kweri ko kamwe bavuga ngo ku miliyoni yani wahita ukora ubukwe bayasana gaca bafata udufoto twiza yacakora ibintu nyene by'aba apotre hari. Vyagenze gute rero? Tuje kuri ako kabahasha ku miliyoni, wasanzeyo amafaranga ngana gute? Mbega umiliyoni wasanze ukwiye mu gihe kumbura uvuga yuko indirimbo zo wari wemerewe audio 5 na video atana kimwe wigeze ubona? Entre kumbure yako kabahasha vyo vyagenze gute? Ntaciye ku ruhande ngo nce ngo hariya ngo kungo mfukafuka ibintu kuko nubundi vyosubira bikaba. Akabahasha bampaye nta nica sinovuga iki 10 canke ca 8 canke cindwi cyuwo miliyoni yoba yararimo. Je atabanga kuko abarapere canke abastar hombe ntabanga bafise kino kibababaje na Bifeso the Flow yarabivuze ati tuvugiraho nta bintu byo kurya umuntu mu miliyoni mibahasha y'umiliyoni wasanzeyo amafaranga mibahasha y'umiliyoni nasanze inoti 5 za 10 nukuvuga 50k. 50,000. 50,000. Umaze kubonamo 50,000 reaction kumbure muri wewe vyagenze gute? Maze kubonamo 50,000 navuze ati reka ndindire ngira ngo ndabe kwanza ko ibindi bari bavuze bibigenda bazobikora ya trofe bavuga ndabe ko bazombwira nje kuyitora. Mbona nta na kimwe bagize niko kuca nk'umuraperi nyene kuca nkoranya uwabaye wa kabiri no wa gatatu turabe ikintu dukora. Tugaruke ku indirimbo rero, tugaruke ku indirimbo mwakoze niyo yatumye Kwema Boy Adil Again kumbrenda gutumira kuri Egozen TV, aho nonavuga ko ufise n'indirimbo nziza cyane wise imuhira. Ifise na video, ifise quality video ikoze neza. Video ushaka kubona neza Kwema Boy uburyo ki agaragara raba kumbure imuhira by Kwema Boy. Indirimbo yahuriyemwo ibihangange bitatu, Kwema Boy Adil Again ari kumwe na Darkest Babe ari kumwe na Steven Star. Indirimbo ubwa mbere na mbere akajambo nahise fata ku mutwe, akajambo mwatutse akagabo k'ubuhanza. Hari anye kajya akagabo k'ubuhanza mwadisinze ko cyane, mbega karakahe muri rya competition kumbura? Ni yamvugo y'abaraperi nyene. Yamvugo y'abaraperi. Ariko mufise ico mushatse kugana ko cyangwa ico mushatse kuvuga ko? Yego tuba dufise ico dushaka kugana ko nimba mwabajya bateguye ijya competition harimo ubugabo bw'ubuhanza. Buca bwimenya. Buca bwimenya. Buca bwimenya kwere. Yego. Hajya rero ebana muravuga ati kabise bana gute mutegura ibintu, ariko gato imbere yuko tuja mu neza na neza kuri rya ndirimbo mwakoze
uducishirize ko gatoyi gusa kugira ngo tugaruke ku majambo amwe yagira avuga mu ndirimbo na cyane cyane aho mwagaragaje akababaro mu ndirimbo iyi nyene iyi nyene yo kwidogera kumbura bateguye ijya competition ya Gitega nanje ndafise impano. Yego indirimbo mu bisanzwe ntiraje habona mugabo ku munsi wa gatanu izo yagiye ahabona muga ndashobora gucisha ko gatoya nyene ndashobora gucisha ko gatoya nyene mwije ndirimbo nashobora kubaha akantu gatoya nyene sivyo twigira ahubwo ivyo mwigira nivyo bituma amapete bayakorora bali widowore ntiducika mendula twe tuguma dukora kwema adilira again aba champion aba champion aba champion ijya ndirimbo mbe mushira out ryari kumbura ijya ndirimbo izoja out ku gatanu wiyindwi ku gatanu wiyindwi indirimbo pa iragiye ahabona mbe hajyanye sindamya na YouTube channel izocako ariko barayumvise haraje umwe mu bari bateguye ijya competition barabeshuje ati gute mwaturirimbye bamwe mudutuka ngo turabagabo b'ubuhanza mu gihe twabatunganirije ibyo twari twabemereye mu gihe hazoseruka umwe akantumbira nko kuri Egozen TV kumbure kemeza ko ibyo babemereye babibahaye ntabwo kumbure mubona ko muzoba musevye nk'abastar kumbure basanzwe ariko barandika izina muri iyi minsi yani ngerageje kubanza kwishura icambere indirimbo izoja kuri YouTube channel ya Kwema Boy Official niho bazoyisanga aba champion kuri YouTube ya Kwema Boy Official ego ama urambaje ikindi ati ngo abateguye higanwa bashobora kuza bakabeshuza ati ibintu vyagenze uku na kuriya ivyo baturirimbye turabitwariye canke ngwiki je ikintu nzobishura kwanza bazozana afishe y'ubwa mbere basoma ibintu bari banditse nta byishije nzovuga babwira ati bazane afishe y'ubwa mbere bakoze programa y'ubwa mbere ukuntu vyatanguye bashiraho hama babone kuburanya umuntu nimba bamuburanya canke iki competition z'Igitega uzibona gutego mu ntumbero yaho nk'ubu iyiheruka kumbure yaranzemwo imyidogo idasanzwe haba nkuko wavuze ati harabayeho abatanze akanoti kugira baba bambere batabimerita hanabaho kumbure ubusuma ivyo twemerewe tutabironse Kwema Boy kumburi azosubira kugaragara mu competition kumbure agiye kugaragara mu gisagara azogaragara mu gisagara ca Gitega ama competition y'Igitego kuntu genda yabona nimba ari azozaraba uko yabaye biva kwijya iko ijya yoyo ndiko ndaraba ukuntu yagenze nimba bazikora kuya competition naje nokora yiwanje hama nkabahamagara bajyanye nkabahiganisha ukavuga tumwe azokubitwa miliyoni zibiri wa kabiri umiliyoni wa gatatu iraki zitanu nkashira ha matrofe ataja nta yabaho na yatabaho zijya na jeno zikora nimba ari kujya bazikora hari anyu wa mbere ugacumukubita 20000 nka 20000 kabiri 10 wa gatatu 5 uko niko mbona zikorwa competition z'Igitega akaririmbo imuhira niko ngira ngaruge ko akaririmbaho ujya mu Queen video mbe wari wamukuye ujya mu Queen video uziko ijya ndirimbo beshi ba Unikonde Boy ninde kuko waranagaragaye wambuye agapira kabisa ari yanyi gikaraza akiboneka neza umwigeme kabisa yirekuye atagutinya mu gihe usanga kumbure hari aba Queen videos aba Queen video kumbure bamwe usanga batinya na cyane kuri video nkazijyanye ujya mu Queen video wamukuye neza na neza ujya mu Queen video nari namuduganye ndamuvana Bujumbura ko hari ibikorwa twari dusanzwe duhuriramwo ndavuga ati wewe turavugana wewe ndashobora kuza nkagukoresha mu gikorwa kimeze ukunuko ama ndamuduza araza Igitega turakora video
aba ambera Queen Video. Akarimbo imuhira kuba kagufashe kumbure ikiringo kingana gute kugira ngo ushobore kugatunganya kukandika kuja muri studio ukakandika ugaheza melody ibintu nk'ivyo kugira ngo nanje nk'umusatirizi ntangure kukumva eske kagutwaye igihe kingana gute kugira ngo kabe available kuri YouTube channel yawe? Nk'umunyempano jewe akaririmbo imuhira kantwaye umwanya utarenza amasaha abiri yo kwiyumvira. Uno munsi nariyumviriye, ejo nca ndinjira studio. Bavuga ko umuziki utaroze atanahamushika. Witeguye kuroga gute kugira ngo ntuzozime canke uzote? Ahubwo udakoze Bagavuga ngo utaroze. Oya nturoga, urakora bivanye n'impano yiwawe. Kwereki abandi usanga ari abafise impano mugabo ugasanga bazimye kandi bari bafise impano. Hari benshi bazimye. Hari gihe usanga kandi bari babizi Stilozofia yarazimye. Hari ucumva. Oya biravana, hari gihe usanga impano yifise mugabo si ibintu byose ujamo ngo wamanguce ngo usanga ari byo Imana yakwandikiye. Nk'ubu nanje ndashobora kuba mfise impano y'umuziki mvuga ati ngomba kuzodugira abantu bose bamenye isi imenye mugabo ugasanga hari ikindi kintu yanditse nko gukina amafilime cyangwa comedy nico yanyandikiye aba arico nzodugiramo. Ubundi rero bajyanye baduga hamagwa bagaca bazima baba bari mu kintu kumbure kitari ciwabo. Oya biravana, hari n'igihe azima bimuvuye ko bivanye n'ibihe umuntu agenda aracamo. Ibihe ugenda ucamo tugenda turangitse ikiganiro Kwema Boy akantu kazo umuntu akikubona azohita amenya yuko ujya ari Kwema Boy kumbure abonye mbega nkaka karite nka zitatu zikuranga. Mu buzima bwa misi yose aho njiye cyane ati wari mu buzima bwa misi yose kumbura umuntu akubonye akamenya tujya ni Kwema Boy duhuye umwanditsi w'akaririmbo imuhira n'utundi tugiye dutandukanye. Jewe aho nciye nko mu buzima bwa misi yose shobora gusanga nambaye nk'agapira kariko izina ry'iwanje canke irogo yiwanje uzocumenya nujya Kwema Boy. Adiri again and again aka Tentire Soja Rapper Magic Rapper inadi praise. Indirimbo yawe imuhira nayigarutse ko ndayivuga ko ndavuga ati ijya ndirimbo kabisa bakibona yaravugishije batari bake nanje nk'umusatirizi ndavuga ati iyi ndirimbo kabisa umwana aje ashushe nkoku ifo yuko nzomutumira kugira ngo bamenye vyinshi vyiwe. Tugaruke muhira iwanyu muri famille bakibona video y'indirimbo imuhira eske commentaire kumbure zaza zimeze gute kumbure na cyane cyane aho kajya karirimbo kakozwe mu buhinga noneho bugezweho na video noneho muri za video ziba ziri ku mwanya canke ziba ziri ku isoko? Ngerageje kuraba ukuntu bayakiriye imuhira nyene nkuko indirimbo yitwa imuhira kuntu bayakiriye imuhira muri famille bamwe barabitahura ati ni ivy'akazi abandi bakavuga ngo ngo wa muhungu wacu ngo ibi ngo yasaze ngo ibi ngo raba kuriya gusa babitahura barabitahuye abanzi kai beshi barananzi noneho nta birebire nta birenze. Turangiza kumbure turirimbira gato akaririmba imuhira hanyuma mutwibutsa kumbure imbuga musanzwe mukoresha. Je imbuga nkoresha ni YouTube ni Kwema Boy official cugenda kagira subscribe karaba n'ibikorwa byanje vyose. Ali Facebook ni Kwema Boy, TikTok ni Kwema Boy, Instagram Kwema Boy. Izo nizo mbuga nkoresha. Imuhira dari imuhira dari imuhira nzokujana erega impinga ni ndende nawe twavanye kure reka nitegure tugende tudugane miremire be ndakujana imuhira ati nguyu umwe nababarira abanazonderera kandi atazontera amarira. Kwema sura yako mama bra moyo wangu unadunda je kwa bra njagara together as one my only one bella nange karibu tujane usinipige chini niende jangwani jifanye kama mwangu nangia gizani. Kwema I deal again and again.
akaririmbo kawe kumbure na sheri wawe shushbe wawe kumbure tukitegejyare apana kajya kimyidogo kumbure nk'ikindi gikogwa muzuza muri babiri muri coupe nkuko abandi bagenda babikora bari no Jina Money Affair kumbure nabandi batandukanye namwe kumbure ico gikogwa tukitegejyare igikogwa mucitege mu kwezi kw'icumi mu kw'icumi kiraba available tugushimira cyane Kwema Boy Ego TV umunezero wacu kuri twese.